reka kuturizera abantu wajya turavuga ngo tubaha amadeni ngo ni motifu ngo ngaha kufa undi byo badukorera gusa yampaye inusu uyu nusu none ubaheze kingana gutya none inusu n'ubu uya rega burya ibintu biba bisaba yuko ibintu binyaruka kubwira turangura ibindi dushiremo sivyo kuko ngaha amafaranga amaze igihe kirekire hajya tuba turahomba ku mugoroba ntashice cagiye wewe ni gucoka ejo ndayazanye bajya bagabo cyangwa ibyo byose ndazize uyo nawo ndigiye kwishyuza ujyama nimero y'umuryango ndagenda bujya byose ndabikunda kabisa turaraba neza hanyuma arazi ingera kimeze kimwe nakubwira yuko saa yine nzosha ndamukurikira ndabahawe yagenze gutera banza umifana banza ubwire ngene bimeze cyakunze wagiwabo nahamenye n'izina narizanye urazi guhaha n'izina urazi haba yitwa gute rero n'izina ryo urayizi yitwa Ayuni Mungu we yewe iryo zina ajyanye n'izina ryiwe kweri uko ari mwiza ariko n'izina ryiwe ribigize vuba byangoye ngira ndahamenye oya wumviriza utaranayibagira ngo cyangwa bigende gute ugara ndakwereka tuno hanyereke ubunyene ugara nyimbago ugara tugere cyo hanyereka nta kintu nkeneye nimwe navuga babibonye uyumviriza sivyo ibintu si wanje ufite ikibazo ubwacu rero nyereke wabo hama ibintu agaruka kugurwa nese bisanzwe ubwo n'ubundi ubona kanya ntabakiriya bahari ugara we tugende uvuga ati uhana gugoye kumenya se uri nurahibagiye abona gute ugara tugende zakuza ntevye ariko ndaza none uriko urakihutisha kandi ntabwo utaratanga ndaza umushefu ntacirwa aba yafatiye uko babivuga amahoro ego uburenze hano umunsi twatemberera gatoya gutemberera ngende mubaye nacuruza hano wari uje kundaba ngo wamamaze ibyo udandaza ikiza menshi kwamusa Ayuni wa mukobwa wo ngaha ego muraziranye ni umugenzi nyine bisanzwe menshi kumuramutsa kuko niho kimenya iwabo tubona bisanzwe by'imisanzwe ujya mu muhungu usize hanze niwe yamuzanye yakoze ego twazanye wagiye niwe yahakweretse ego wowe ntavuze ko udandaza jensi muri udandaza udandaza abakobwa udandaza impuzu udandaza ibiki udandaza ifungurwa udandaza ibintu nyine byo gukoresha akomanazo none ibyo uvuze udandaza bihuriye nayo niyaba agufitiye ideni ntimwishyuranye ngo muhetse yaraje kugura ibiribwa niyakunda byagenze gute oya nta deni afise ibisanzwe umugenzi bisanzwe ego bo nkuko ubizi nyine abantu b'abasore nka twebwe turashobora kugira abagenzi urabyiburiye abantu b'abasore nka mwebwe nuko bagira ko amakenga kuko nta kintu wanje wumviriza anje numviriza wewe uradandaza uri umubanyi wawe uru rugo niko konyine ari umubanyi wawe ingo nyinshi zigukikije zose utegereza kugenda udodora uraba abakobwa n'abademu bari mu ngaho bamusanzwe kugira ngo umenyane nta kibi cyagenza mu bisanzwe none utagenzwa n'ikibi kabuki ugenda kuraba abakobwa aho batuye barinda no kuhakwereka uzana abakomisiyoneri ngaha nko kuza barabereka aho abakobwa bari iyo ngeso muyihebe wari amakomisiyoneri nazanye ahubwo uko nyine nashaka kuhamenya umviriza Ayuni ntacyo Ayuni turimenyanye wewe kuva uyu munsi sinzusubire kukubona ngaha kuko uyu munsi wasanze nabyutse neza atari uko nari kukwereka uko intama zambaye
ntibakubwiye ntiwabajije urugo aha ni kwa Faruku ndetse ahantu bapfa kwinjira gusa bari bose mugenda mwiyambika neza rero ninde yaguhenze ngo uri umubogari wo kwinjira ngaha ibyo byo kudandaza nushaka kugenda udandaza nyina wandi ngaha ngihige ntigwitanga muzoza murabona ibintu bisayangana byose rero ngo mujye ngo umusore ngo ndabona ibintu by'amavuta ngo reka nje kuraba uko bimeze sohokera mu rugo nta kibazo kandi ikibazo ari cyo nyine amahoro yawe kandi wazanye ingorane nta mahoro wasiga ngawe abona misore yo ngaha rero imisore y'Ibujumbura yabayeho aho babonye umukobwa n'ukudodora aho babonye inkumi n'ukudodora ayundi wewe rero nzokubicirako babona rero ari igisupusupu ntibamenye ko gifise nyine cyo umusozi rero nuwo gupfa gusambarako asha ni kuri kwa Mungu uyu muhungu n'umubogara iyo ntamukanga nawe agiye arajugumira ntazogaruka yari kuzomuntwara uyu mama ja ubundi ayundi ntazotuma ntibarakwire uyu mukobwa ubwiza afise butatuvugishije uburevi ngo dutangure kudidimanga dukuze muzombwira uvuye wa mukobwa usigaye uri indaya kumva n'abandi bahungu wamara yawe nta n'isoni ufise wibagiwe wavuye wewe kutavuga wibagiwe wavuye wewe wamara burya buhungu umwana ubwawe umva ntabwo nabonye burya buhungu uzananga utemberana wabaye imara sinzi ukuntu kwitwa kwita iki wibagiwe wavuye wewe wibagiwe wavuye ko iki cyakuzaye no gukora mu marangaho burya buhungu burya uko uraguhenda wewe wa mukobwa we wasirimutse rero wabonye amatara wasirimutse ndiko ndakubeshera burya buhungu nabonye muri kumwe mukurakira ibintu sinzi waraguhenda wamara yawe kora icyo cyakuzanye ngaha uranyumva none hari kora icyakuzanye urumva nuko uyumva burya buhungu burya uko buraguhenda burya buraguhenda kandi urandenganya mitiri ibyo uriko urandenganya n'ukuboko ndiko ndakurenganya bakubonye kubigira akamarayika amatara hoho yakusimutse none uri kurishinga bajya bahungu bajya baguhinda bajya asha karakunanye enda akanyugabigo wamaze gusirimuka amatara yagusirimuye misiri ibiki abahungu bishinga uriraba neza ndakubwiye misiri jya ndetse nitwa misiri urumva sinitwa misiri nitwa misiri uranyumva reka kuyonera ibizina misiri biki bazi binshikiye none umbeka kunahemetse tujyana byagenze gute Just nsigaye ku muryango hajyanye n'umukiriya cya telefone yarakeneye ibintu byihuta nakinze ndanyaruka ushaka gusiga umuntu ahantu mwajyanye n'ibyagenze gute urazi ibintu binshikiye ibyagenze neza uyu mugabo n'umwicanyi we urazi kana yakiri hajya Faruku uje nyuma rwa Faruku nyuma y'Rwanda ni Faruku kabisa arankamiye arambwira amajambo atajanye ibiki n'ibiki weri uje ngo nicyumba kubera we ukunda akuvuga nabi atasiyo kabisa wose ari umukomisiyoneri wumva umukomisiyoneri w'abakobwa mw'ikariti sigaye ko wanyita nyumba ko reka kuvuga ibintu byo gutwenga n'ukuri si byo gutwenga kubera
uya ni hatari no ujya mugabo ni se wiwe cyangwa ni umubosi wiwe sinzi kingira ni se wiwe ure umuntu amufuira kujyaya sakana bitwije ugasanga ni se wiwe kubera yumvise gusa mugiye kubaza ujya mukobwa yona kwica ariko nawe ufise ingeso mbi ufise ingeso mbi kabisa nakurusha kujyana hamwe umuntu ugaca umusigayo ni kuca ndakuza gutanga akazigo k'amahera menshi nkaya nagira ngaruke wagira ugaruke mbona ugasanga hapi usanga n'ibyabaye by'abana ese biza kugenda ahantu hamusigaye umuntu wenyine kuko hajyanye abantu baba bazi uti mwajyanye n'inzoga ingorane niwe bufata cyo nikizosubira gusa ubwo rutamugo ni kugwigako wowe byajya urakumbwira ati niba ari byo biba uje gutanga ukavuga ati iwawe uri wamaze kunjira indani cyo zo nashisigaye nitaba telefone agende bahise ba telefone kwigira ku muryango uca urinjira nitaba telefone bacisanga nakuca ndakuza gutanga no kazi kinjiza amafaranga ajya wacu kwerangendera neza ngira umupapa nenzi yuko wicaye baguhe na bishora nitira yahubwo ajye yoka yiruka baraho n'umusazi Faruku tudatevye urazi ko jewe ntagira umwanya wo guta sivyo nashaka ndakwihanitse wikosore kuko waho urukora utanguye kudebukirwa gute nze gute igihe nakuzanye narakweretse akazi kawe kandi mu myaka ya mbere waragakora neza ubu komasa sufike abantu basigaye biyinjiza nkuko bishakiye c'est pas possible c'est pas bien haje abantu akadundura ubona yuko bahagaze neza bagasa n'abamayibo bafisi bwati ngo abantu basa n'amama n'abayibo bafinduguriye ndabirukanye naye kumugururira ntazi ikibazanye nimba nabo mufite gahunda cyangwa abakuzane business ubu rero ugira bindure kuko n'ubundi abantu bohava baza bakikamukiza ushobora kwikika mukiza ugaca usanga batugiriye nabi ubu ngira bindure hari umuntu ankeneye banza urindire ubanza umbaza uwo ari we wese niyo wuruyo yaruzi kuvuga rukaza rukavura rugashyika ku muryango banza umbaza ama udahari ndahari uba ureke kubinjiza ari byo mbumva ndabihuba oya urumva ubu rero ni ukuvuga yuko umuntu wese azoza turondera ni ukubanza ukatubaza imisore yiyerereza yabuze ahija yabuze ahiva iziraza kudodora yinjira kayi wanje njye babwiye ko kayi wanje dufite abakobwa tudandaza inkumi ngaho nukuri ibyo mu mabari cyose arizi ko bazanye ni neza ariko igiti ni kwa bisho kandi baragasema nzogerageza kindi gihe jewe nzokora ibinjije ngo wimbwiye kora ibikujije ugerageze ukore ukurikije amategeko tuguhaye nzogerageza frema kandi mu mbabare kabisa sinanizi ko baje kubasitaza je navyo narinzi frema cyane gose c'est trop ni bwa mbere baza ko basigaye bazunguruka ngaha mugira ngo ni mu kambi y'imisore n'inkumi basigaye bazunguruka wogira ngo ni mu kambi y'imisore n'inkumi uri mu mbabare kandi ubabajije bakavuga ukamenye ngo barafise uburenganzira bwo kuhaza nta kibazo naco binona ngaha twejeje imicungwe urabyumva sinkeneye rero ko kira muntu aza kwisoromera no gusaba uburenganzira bwo gusoroma umucungwe si gwabo sawa ndogerageza uracumva nacumbise kabisa urazi kirundi cyane cyane nacumbise barabu sinagukariye niko ndagukebura none uvuga rimwe nkaba numvise gatatu none bo turasubira rero sawa
Mwarabu? Mwarabu? Halo. Ingo. Uri mubiki? Ko numvise induru nyinshi cyane wewe na papa Linda muvuga ibintu numvise neza ni biki? Mu bisanzwe amajambo make yari kubera ari imisoro yavuye ngambo kanya ije kurunga umuvyeyi Ayuni. Ayuni? Imisore? Baje nga barambwira ngo bakeneye Ayuni nabuguruye. Rero yakarambwira ati kweri nunguriye abantu nkabo ntazi ibintu nk'ivyo. None n'ubundi wo kugurira abantu tazi nyene. Amukeneye Ayuni none baje jewe abaziranye nayo Ayuni nabuzi. Cyangwa yari imisore myiza mu muji washima baje barambaza nabuguruye. Barondera Ayuni. Anyway, umviriza mwana. Aribyo nshaka kumurera. Shaka kuja kunororeza amakuru ya Ayuni. Ayuni. Shaka kugenda ubaza abavyeyi biwe. Umenya haba. Utohoza ibintu byose nyene unzanire information ikwiye. Atana kimusigaje. Namahoro marebe. Ariko nkeneye yuko menya buri kintu cyose kiri hejuru. Urazi ko nkwizeye cyane. Yego. Kandi ibyo ngiye kukubwira bibi ibanga rikomeye cyane. Ukuri je urazi yuko je vuba ndi umugabo umunyabanga nyawo abizi. Rero bema ugira amahoro. Tohoza umenye kwanza uriya muvyeyi yatubwiye ngo yamureze, umenye wari we aturutse hehe, aba hehe, we umubaze n'ibintu byerekeye abavyeyi biwe bamubyaye. Shaka kumenya ibintu byose. Ndibaza ikintu bigora. Ntabwo uno munsi cyangwa icyo. Umviriza. Uno munsi nyene ndabikeneye mu maguru masha. Ndibaza ntangora. Cyerekana reka ndibaza nalesa muheza akazi kanci ndakubona bisibirayo. Urimire? Basha. Nakujya kwiseru umuherera mu mubiri. Ndakwizeye. Nakoze.